uyu mwaka uheze twasohoye raporo y'ibitabo 53, impapuro zirenga 19,000. Ibihumbi 19. Uyu mwaka uheze twakoreye kuva ku 1,885 turaduga ku badagi n'ivyo baba barakoze bibi mu gihugu, turaduga ku babirigi n'ivyo baba barakoze bibi mu gihugu, turaduga ku muzo wa misionari n'ivyo baba barakoze nabi mu gihugu, turaja ku ntwaro y'icami bariko barayicengeza igira itebagare, turashika ku ntwaro ya Repubulika ya mbere. Kuva irya myaka yose wumva dutanguye kuvuga ubwicanyi bwa 60 bwa Gasore bugandagura, 63 bavuga Senegalese mu Kamenge, 64 tuvuga Gihimbare Musenyeri wa mbere w'Umurundi yagandaguwe muri Rusoni muri Kirundo ahitwa ku Nyanza, ari omonye militaire general, akaraswa ku mugoroba n'umukaporale yitwa Bavumiragira. Ntihagire na nketiba, tukaduga tukaja muri bita 65 inzego z'igisirikare n'igihugu n'ikijandarme bavuga ko bagira ku mwami kudeta yo gutembagaza ubwami, tukaja ku 69 bavuga yindi kudeta y'abasoda bavuye kwiga mu Birigi ngo b'abahutu bashaka gutembagaza Icombero. Irambwire yuko muri aya matariki yose ko ndaduga avuye muri ibihumbi by'abadagi mu myaka y'abadagi n'ababirigi, ibyo byose twarabyanditse muri raporo yacu, nta na kimwe cyadusovye. N'ibi byose bita ubwicanyi bwa Bukeye Busangana twarabishitseko. Ibi vyerekeye ikudeta cyari gutebagaza ubutegetsi bitiriye abatutsi b'abanyaruguru 71 bakabyitirira kw'isonga umusoda yitwa Jerome Ntunguburanye. Twarabishitseko, nta na kimwe tutashitseko muri raporo birimo, ariko nkundire tuzobibabwire neza tumaze kubishikiriza inama nshingamateka na nkenguzamateka, niyo mategeko dukorerako. Urumva ko twagize urugendo rurerure, ubwo rugendo rurerure rwadutumye twumva gusumba ivyo twashikirije mu Kigobe muri Kigarama 2021. Ibyabaye imbere ya 2022 vyateguye neza ibyabaye 2022. Nta Murundi yakandaguwe tuzoroka kw'amakuru tutazoshiraho, arabavukiro arabenengwe. Uti Artemus Mananiye yagiye kurondera ngene bomutahana ntare wa gatanu, ego turetse yuko tubivuga twarabitohoje byanditswe, nawe nyene yaravyivugiye muri BBC. Iyo interview ugiye kuri YouTube iriyo, inyandiko ziriyo. Hanyuma mbega baramuvugisha yarabwira ko ariko gusoma igitabo sinema kibonye, ariko gusoma igitabo kijanye na reconciliation, ariko gusoma igitabo nta mezi 2 ataraje. Yahungiye muri Canada muri 2016 aba muri Canada. Ibyo twagerageje byose cyatumuvugishe byaranse, irakuvugisha no kumusangayo mu mategeko biriho kuja kuraba abarundi bo hanze tuzogerageza. Mugabo abapastori bari mu Burundi barabasenga hamwe, baravugana tuzinanye, bose babwiye yuko yakase telefone n'abarundi baravugana, na mwene wabo akiriho w'Imatana ntibakivugana, kandi mwene wabo yaraduhaye igishinga ntahe témoignage aracari. Abapastori b'i Burundi bari bazinanye baravugana, yarakuvye telefone. Iyi mekanisme turimo bayita mu Gifaransa justice transitionnelle, ni ukuvuga mu Kirundi umugambi ufasha
guha agateka abatagahawe n'inzego cyangwa z'ubutungane ico gihe vyaba. Agateka ka mbere ni ukumenya ukuri. Papa wanje yapfuye gute, yishwe gute, yahagaritswe azira iki? Uyu mugambi ni umugambi utawumvise mw'itsitso ntushobora kuwusigura. Insiguro yawo ni iyi: ubwo muremera yuko igihugu gishobora kuronka amahoro abantu baryamye mu kuzimu mu binogo ibihumbi n'ibihumbi, tutamenye ico bazize, tutamenye ico bakoze, tutamenye ababikoze, amahoro ntashoboka. Ubu rero ko ubutungane butakoze ico gihe, ubu rero ko inzego zitakoze ico gihe, tubafashe ubwa mbere bamenye ibyagenze, kugira umupfakazi arire yihanagura amosozi, kugira umwana yavyaye umupfakazi ntarume yumvira ko se bari muri Zambia, Malawi, Tanzania, Uganda gupagasa imanamba. Iyo niwo muti wa mbere kuwabuze. Ica kabiri, abapfuye bari bafise akaduga, akazi umunyakabiga, akazi umungagara, akazi Gitega, akazi Bukirasazi. Ubwo uyu mugambi wofasha ako kazu kakagaruka, aho bidashobotse bakamushumbusha. Nivyo uyu mugambi urondera. Ica gatatu ni ugufasha abarundi bumve ko umwicanyi atari umutagatifu, kandi umutagatifu atari umwicanyi. Bimwe bita gufata ibintu mu kivunga, turatemberana ukambegera wita umutagatifu, ariko urenganye haravuga amakuru utoke ati niwe yatwaye papa saa sita, niwe yaje gutora ikinga rya papa saa 9. Uyu mugambi ufasha gushira mu kibanza umwe wese abereye, umwicanyi n'umwicanyi, umweranda n'umweranda. Icanyuma nukuronka umwanya yuko uri umuhutu wiyumvira ububabare bw'umututsi, uri umututsi ukiyumvira ububabare bw'umuhutu, uri umuhutu ukiyumvira ububabare bw'abo badasangiye ubwoko. Mu Gifaransa bavyita avoir de l'empathie, ni ukuvuga kwishira mu kibanza c'uwabuze, kuko nta mahoro y'abahutu ashoboka bonyene, nta mahoro y'abatutsi ashoboka yo bonyene, nta mahoro y'abantu bashoboka bo. N'abanyamahanga bari wacu bakeneye ko tuba tubanye mu mahoro. Mu by'ukuri ni uko dushaka kutumva igikomere abarundi bagendana, yaba twiyorosha tukishira mu kibanza c'abakomeretse n'ababuze n'abababaye, uyu mugambi wogenda neza, wogenda neza kubera mukiri bato muramenyesha makuru. Ngira ndabwije amaze iminsi zigurira mu ntara aho duhura, ndabwira nti murafise abana ejo muzoronka abuzukuru, dusaba Imana abana banyu, abuzukuru banyu bazobeho neza gusumba uko abavyeyi bacu ba sogokuru ba nyogokuru babayeho.